bakeneye si umuntu asanzwe yari dufite banyakubahwa banye n'icubahiro vraiment abakuru b'igihugu abaminisitiri batandukanye ababosi benga mu gihugu ni benshi bro bashobora kumufasha nawe akeneye kubaho hari ibintu byinshi Imana yateguye uko ashaka gukora muri kazoza bikazogira akamaro kuri twese nta wamenya amara umuntu burya umuntu ikintu kinini vraiment bamusupporting bro abafite imita ya supporting barabe ko yokira amafaranga makeya cyane kuba boss wenga mu gihugu kuba afise ama pouvoir abafise uburyo ushobora gutuma yokira ni benshi nga mu gihugu bamufashe nta kindi bro Ndimbo teravi izo zisanga turamaze gupayuka mu mutwe kuko beze ziyiwe zitugeza ngana nakoze ngakoryaga nawe urakize kirabaye viral kiramushikira cyamwe nagikoresheje Oreste yaramutaginze yayiti ndakwiye inkuru ikwiye tuzaraja kure y'ikiganiro yaramutagitse kuri yayiti yego Sarobi aratanga hano na mpeti Jesse banikaniye yayiti narinzi we nta nivyo ngoko mpeti tubana hafi yego na bandi tuba turi kumwe duponye nk'abajama dusangira rimwe Sarobi aravuga ati uwakuri nefu ku kararo ati yego je ni homba nzohaca we yaravuye kura Bernice madamu wiwe yego asharahaca ikintu kizimara afise isambusa yafise isambusa ziri mu gipapuro kandi isambusa ziri mu gipapuro isambusa ziri mu rupapuro isambusa zibiraya ibiharage n'imyungu n'amateke ayishi avance y'amezi 2 akari ya 2 miliyo arindirira kasha yibujiritse yasabye kuri muri stade ku buntu birangira vyanse kwise mujya mu chifu agena gutemba mu magaraje habika imiduga yiwe ikaze ni umuchifu zarangiye iyi telefone yekiriko ntimwabibonye asaba korabwa umunazi aramwanka ayihera ki intuzenya Big Fizzo Mutama nyakubahwa muri ya IP yiwe certificate gratitude akani kaje mu nyuma ngo Sarobi amajani ndwi This is Yaganawa TV is Bedro T's on the mic. Ntibisanzwe abataga subscribe mu ikore kugira ibiganiro bikurikira mu zone ntibize bibacike nongeye kugarukana Bruno Prana musanzwe mumenyereye n'umusangwa nta birenze nyene ni hatari tumuhikaza Yes, despite bomb crowd watagwana my boy marayimenyereye kano kantu mamaze kumva kano ka intro ni jewe nyene Bruno Prana nongegaruka kuri Yaganawe TV nkuko bisanzwe reka ndamutse nongene shimire cyane bimwe vy'imva mutima abadukurikirana bari bamwe gucu Burundi se ndabari hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndabitse mu dukuna ndabitse mu twumviriza ndetse imigano vyacu dukora birabashikira nako turabakunda cyane yes Bedro T's uno munsi tugiye kwiganira ku muziki wa hano iwacu mu Burundi cyane kuri Sarobi Satramaba ni wamaze imisi aduhereza ibintu bikaze ka trend gusa Ndimbo teravi izo zisanga turamaze gupayuka mu mutwe kuko beze ziyiwe yego zitugeza mudemo w'ibihumbi amajana 5,000 by'amadolari ibihumbi 5 by'idolari yamuhimbiri kwa ganga mugabo tukaca tubona agenda atanga amafaranga igihumbi amajana 5 genda kubwire bet ikigana nakoze ngakoryaga nawe urakize kirabaye viral kiramushikira cyamwe nagikoresheje Oreste yaramutaginze yayiti ndakwiye inkuru ikwiye tuzaraja kure y'ikiganiro yaramutagitse kuri yayiti yego Sarobi aratanga hano na mpeti Jesse banikaniye yayiti narinzi we nta nivyo ngoko mpeti tubana hafi yego bandi tuba turi kumwe duponye nk'abajama dusangira rimwe Sarobi aravuga ati uwakuri nefu ku kararo ati yego je ni homba nzohaca we yaravuye kura Bernice madamu wiwe yego asharahaca ikintu kizimara afise isambusa none mbe haja mbanze umuntu haraba madamu wawe mutabana je sinzi iyo babikora cyangwa uvye bazikura katumutse madamu we kubera ngo bafise umwana wa mbere no kukiza ngo barakurikiye no kukeza barakurikije mugabo ntibabana ni amujana muri chambrette abamwo hari none ntituze ababa muri chambrette mugabo
nta ntafite kumusumira ku munsi kubera nje ndafite ubuhamya ijya modoka hari agenda ya Musatubiniya sinzi yayikuye mugani usanga za baby oil ya ma atorakira mugani nta mugore wozana ukigisambusa saa sita mu modoka umusaza yasi sambusa ziri mu gipapuro kandi sambusa ziri mu gipapuro igitoro kiguwa ngahe oya tuvugane tugende pore igitoro kiguwa ngahe zabakimuha mugaje je nakubwira nabonye n'amaso yanje abiri je kuva mwana nakubwira ati Pedro je mvuga ibintu nzi nabonye isambusa zari mu gipapuro kandi byamaze kugura isambusa kuva kera isambusa baziguhereza mu gashashi isambusa z'inyama isambusa zija mu rupapuro isambusa z'ibiraya ibiharage n'imyungu n'amateke zigure ko za isambusa zirimwo mirani yesinzi gusa ico nayo cyo sambusa zari mu gipapuro ego esa berafi rero niyo twara be nice Benasi hariya mu Nyakabiga ni umuntu ameze neza ni wa muntu arashonje kumuzana usho mugabura isambusa yambaye mu gatumba Mucho umugabo isambusa mu gatumba kunzo cyari avance Sarubi kawaida Sarubi nyene ntituzi vyiwe muri market umuntu wo kurongora aragenda gafata inzu ya 5 million kuri banki afise 16 million dofata afashe inzu ya 5 million ku kwezi bro Aishi avance ya mezi abiri akari ya 2 million arindirira kasha yibujiritse none tuvuge ko rezi jako none uyu umwaka uheze concert zariwe gusa ya yariwe asinya concert kiriko agiye kazabo baba bari kumwe Sarubi Sarubi yasabye kuri muri stade ku buntu birangira vyanse agena muri Tanzania kuri mu boss ariko oya chifo mbere chifo ariko nanje ujya sinayenda bishigikiye mbere chifo nde ombo so mutana ni chifo umwe ngo atwara ngo chifo fuka mbere chifo sinzi agena kwise mujya mu chifo agena gutemba mu magaraje habika imiduga yiwe ikaze ni umuchifu zarangiye iyi telefone yekiriko ntimwabibonye asaba korabwa umunazi aramwanka ayihera intuzenya Big Fizzo Mutama nyakubakwa muri ya IP yiwe certificate gratitude ariko Big Fizzo ni kai ifite amafaranga yiwe mbere Big Fizzo nta murimvi hano wengira mu karere yosa korabo amwankira ko yarakoze kandi yishima Dramati yafashe ikigo c'imfuvyi bro video yakoze avuga ko twishimye byari biryoshe ntigeze avuga amafaranga yabahaye ntigeze yerekana ibintu yabahaye mugane Sarubi video yo gusohora amajana igihumbi abari kudukinga tw'abagwaye yabahaye igihumbi agapeti kaje munyuma muri video yagaha amajana ingazi n'amajana biravunje ya video ko twarayibonye Dramati yafaje abana bro ikigo kandi ufashe ikigo uri atome 2 million mugani Sarubi yagiye mwibarafata ibabiye gawo mugabo bwajya kuri no zakora email aho agenda yanavunjishije ajya amafaranga yabaha igihumbi n'iza 2 acabukubita akani kaje mu nyuma ngo Sarubi amajana 7 aho none musagiye ku munsi mukuru yatanze amafaranga naho nyene none ufasha abantu ijana uri umusani nka Sarubi uvuga yuko 50 million na mafaranga make cyane amafaranga yicaye 50 million gufata abantu 50 kabaha ingazi si 50 million arashika yoyo ni 25 million bro ivyo mugabo nawe ntangazi vema tubi Sarubi nta faranga mu kimatanga ibihumbi 10 yabaye ibijama byo kwa ntare nane yabahaye 20 million iraboze habivunjisha ko bamukubise surprise ngo musanze home ugira yemere beba ariko nijamba usamwidogera inde yamba unsawiwe aramwidogera jamba unsawiwe ntituzi kwa muhemba amafaranga menshi make mugabo usha gusanga ariko akuno umuntu afata umukozi akamuhemba injya za saa sita zo mu gatondo deplacement ukwezi guhetse akashabikaturiyamo gasanga guhemba nka 40 mille bro ariko ujya mu bamusanga ari mu bantu biwe bo kuva kera umva ngo ari mu bantu bakuranye cyane dore Pedro uteye imbere nakarabaze uteye imbere bro uzokika abagenzi bawe ba hafi mwabanye
kandi siko nawe baza wewe ushobora na mugenzi wawe wa hafi yarameze nk'uko witwa n'ubuzima ubona icyo ashoboye uramufatirana uramufatirana bedo nkaho turi abagenzi we ni watera imbere yakwanda je ni atera imbere nzovuga ati bedo rakaze wewe uzontanga gutera imbere ntacyo nibona atera imbere nzovuga nzi bedo arashoboye kweditinga ashogira iki dusanga ndiko guhimba amake n'abati bedo uzozofasha deplace wanzo yikurihira washinda kugabire no muduga uduragira nganze ndaguhemba make beriko ndi ico ushoboye kandi ndagoyenga akazi kubera nguri wa hatari beriko uri umugenzi twabanye bro urugero rugabo rwa Sarobi babanye mu Kamenge kuva kera Sarobi yaravye asanga ati rushoye kudaraza nk'ibutike gusa nta mara y'ibutike afise Sarobi yo gushingisha ibutike agati givyuma wa mugabo ndakwereka iyo tuti asharugira bounce abwe kuva 2011 ariko nk'ibihumbi 4,700 yo gabiye mu gatondo na saa 6 ariko muri kino gisagara umuntu akumenya aho ibyo gufungwa naho kurara tabagukoreye maji cyane none se chambrette ababanye mwe n'abandi tuse nidupanze ufashe chambrette ya saa 5 mu Kamenge chambrette y'ibihumbi 40 ndabesha oya ntaiki hari ibihumbi 100 basi ibihumbi 100 sawa chambrette y'ibihumbi 100 muri abantu batanu umwe azoriha ngaha okay kabisa ibihumbi 5 Sarobi ibihumbi 5 agisambusa y'ibihumbi 10 Sarobi isambusa z'ibiraya ariko turabona ko Sat barimo baririmbye bafise taille forme meze fresh iri fit nenda kubata umusaza oya banzure wocumbwira yuko ari izo sambusha fu ajya none mubiri wiwe tubona Sarobi kawaida Sarobi akora gym umeze fresh mugihe tubona abandi inda ziba zaraje imbere nyene ewa sasa urabitoye Big Fizzo baroriro rero cara kwame ciroriro tagi fise nako ikintu kijya ibintu bikwiye uzijya tayisiza abaririmbye siza bati sawa rinoji damufana mugana afungura ndabizi ntafungura ishinga yesi mwese namukundira ubuzima busanga ndamukundira umuziki asohora n'umuntu afite imbaga zike muri entertainment umuntu akora umuziki kandi yubaka Emery sana ntajya muri gym umubiri wogaranye no wa Sarobi Emery sana ajya muri gym akarenza ko nakantu ko gufungura kameze neza akajya utuboga ibiharage tuvuze gym tuvuze umubiri umeze fresh iyo tuvuze umubiri umeze fresh sivuga ngo nukubera ngo ngugire ngo amaboko ngo agangutse ngo ikini Emery sana ivyo kuva kera yarafite umubiri mwiza umeze neza Sarobi nawe no Sarobi afite umubiri mwiza nujyanye ne Sarobi yo fungura ntanga nguvu ndema mubiri sanganya Emery sanganya ngabo ariko ni mugihe tubona nka Bifes usanga yazanye n'inda afungura neza Bifes nani yo kayinywera mu Rundi inywera gasoda kandi nejya Mr Chipa hehe Jamistari niba nguru umugi agafungura ntacyo sabe anguru umugi akagisambusa zo hajya kuri nefu mu byiza isambusa zibirayi abyo uzotwara kabiri gute ugisambusa zibiraya Bro na biri kintu kimwe Sarobi umuziki uzomwica bro yego turakunda umunyamuziki nka Sarobi jewe n'indirimbo zo zirandyohera mugabo mu buzima busanzwe after yi nyumuziki harakurikira ubuzima busanzwe famille uwo bw'amagara yawe mugabo Sarobi n'umuntu yamaze kwiha umuziki direct ubuzima busanzwe ntabura amagara yiwe famille ivyo ntari karabira no yibereye muri ivyo vya bezi hejya yamanyarika ngo no ngo amashari ngo mufitiye kuri Twitter yiwe ngo aramutuka irya ni beze turabizi nta muntu karatuka Sarobi twabonye ubu yatumiriye team yiwe yose yo kwigomba kuja kuri X kuri Twitter team yiwe ifagana nk'ibihura moto wenda kubaza oya ariko umugabo mu Rwanda yamwatatse aramutwe oya ariko nyimba afise team ishobora gukora ivyo bintu numva ko abari umuntu ameze neza yarabwiye be 2018 njere umunyaro y'imvuka mu Ruyigi nafsa apeti bafite team yo mu Ruyigi team satura mu Ruyigi yari hit 2018 bro wompe nzo muzana
nzomukoresha ikiganiro ubukurikira ndavyemeye Mm. abakurikiraga nawe TV mu vyumva nzokoresha Mupeti yahoze muri timu Satura Mm. uravyumva Mm. yarigeze kunyega ambwira ati bro je nageze kuja kwa muhira kwa Sarobi tuvuye muri tuje kumuraba umustani wacu Mm. duhagarariye timu yiwe mu yindi ntara ruguru yabazimanye icayi none washa n'urumogi abaga none piti mwike none hasi mu muji none nawe washaka bazimani we ntuba mu muji abatekera amasafuriya we ntuba mu muji bagiriki. ntuba mu muji kugira ngo urarura urumogi n'icayi Oya urateka none wewe iyo uri muhira wenyine urateka oya gusa ndasonza nkavuga ati reka ngire komande ku ma restaurant ajya delivering ibintu iyo mfise amafaranga nafise amafaranga naje kwata amafaranga rero none nyimba baje kumuraba batamubariye kwaza oya kuva mu yindi ntara baramwe Satura turaje kura hari abantu bishapura n'abarepresentare gare ndabizo bashobora kuba baje batamubwiye reka nabikubwire barepresentare gare batimu Satura mu ntara ya Ruyigi oya ni nka kujya ushobora kuja kuraba umuntu uvuga ati ndamutere surprise John ndi muri timu ya Rinoji noge namuhera kwa nkamubwira ati we Rinoji surprise urashobora kugana pasi naho nza haba ndamubwira ati we Rinoji urafise bagenzi bawe mvuga ati ndangira kwa Rinoji bagakora yanta fresh ucumugwa ko fresh Rinoji ndaje yarazi nkayambwiye yuko yagiye kuraba Sarobi Demedi bagiye kumara Sarobi bamuteguje timu yari gikaze akora amapaje barandi promoter bavuga ati shira kama caption anaya shira kibi kugira ngo imbuga zayo ziduge baje apitire bagiye kumuraba bamuteguje ntova mu rigije buja kora musani utamuteguje bari bamuteguje none barabimbwiye abakwita icayi n'urumoga abapita bona bakizwa nka inzoga binywera kurumva ico kiye kada uri umusani haganazi nka Bifes cyaye ba Merisani bande ntiyabuze nka restaurant bafitanye amasezerano iba delivering ibintu muhira byo gufungura none nta musani ngo mu ndabura umwanya wo guteka no baba bari busy na mu telefone yari igombisoke ngo Tel Aviv igombisoke wa mukobwa waramubonye ni mu gihe ari na virus Tel Aviv muri make virus ya he sabe kuba virus yiwe none Bifes afise coming soon Big Fizzo afise coming soon Big Fizzo afise coming soon ariko Big Fizzo umviriza ikintu kimwe hano aduhendera coming soon izo abari rap sivyo rap ziteye ubwoba ariko hageze ko hasohoka indirimbo tukabona nta rap isohotse ubwo hasohotse amagad arazi game kubera ko wewe Sarobi ngo king wa game kubera akora ama base adashoboka ngo murantuka ngo none ngo urugwanko iyo ni base ya mbere ajya amajana indwi yatanze kugira bamuvuge ikirindi base agomba kore bajya kwamugana amazina ya mutu kuri Twitter usanga nkabo yaheraniye cyangwa yarishe aba promoter bose kora shaka indirimbo ndazi ubabaza uvuga yuko Sarobi yarampaye bicwa ndi ariko aba promoter ni mu bintu bakenewe no kuriyuka kubera ntibakorera ubuntu vraiment muri make igura bariha gusa ntuca bifata ngo nakoze viral y'indirimbo nakoze virus ngo ya trendize kumbe wabasha amafaranga iganaje niba mu boss Pedro nzosohora indirimbo niba mu boss narabipanze bisigure ko na Satubire mu gihe abahaye amafaranga Sarobi si mu boss jewe kuntu nzo mu boss nasohora indirimbo ntizo ari nka kujya kwa Sarobi je nkakipromoter de la capitale bande bose nzogati indirimbo yanje muze muri posta kabiri ku munsi mapaje yanyu hanzo nasoye ngo mande mu boss ndumuhegwa nasenga mage umva ntuzo asoye muzi kwera ubukunda canke uvyiyumva muzo hose muzi kugira wiryohere niryohere mujya kwa Natasha Sabina Basarobi je kana imico yo nzovugisha kunzo hagati nasoye indirimbo promoter nabaye ati aba promoter bose nzoja kuri kamera kuno nyene nti nasoye indirimbo aba promoter bose mushaka kwipostinga muze ndabahebishwa mu yiposting abaje mufise imboga zikaze mugaza binashe yakutemeza ko mengo ni viral yakoze ni ingoma ya hit kumbe yarishe emera ko arishe wasohera ukato murariha rwa trendinga iyo bavuze urukato rurabira kuki bivuga wisunzi ndibitajo
gute sinaka kuma views je mba mu bantu bro nyene ndimbo nyene kugira uvuge ko Bedro, yaryoshe Bedro, wisunga views wisunga mu bantu Bedro je mba mu bantu kuba mu bantu urumva ico bakunze nico bagaye ijya ngoma iri kikundwa kubera iki yahisha abantu bayiposting ariko ni mu gihe n'indirimbo ziwe ziheruka yazisohora bakavuga ngo n'urukato mu nyuma kakaba kavirisi izahe machine machine igene virisi yawe kuva kuri Jove bien Zia piano yaradukomye ijyani yaradukomye indirimbo iri trend yaradukubise hit kujya kwa ahani ariko igisohoka abantu bavuga na ahaniho urabizi igisohoka bavuga ati wapi ziye ngoma zari ivugiye Bedro je yagenda nari nkiri rugo nari mu ruyigi ahani yansanze muhira bro ariko ahani yagiye kumenyekana nko mu bintu igira nka Jove byansanze muhira nikigo indirimbo igenda kawaida indirimbo ntishira hanze haba ngo ici isara oya ibuke pole iraduga ikaduga ikaba viral Jove byana kwizojya hit je ndimbi iranditse mashine mugane urukata hari nikigo mafisi umutu ajama yarataye ngo kwa Ibra no Ibra musane wozana kura abantu bazi nka kujya kwa Big Fizzo ijuma nagatisa Big Fizzo yaradusize akuse collab ni international bro bantu nice ariko ntibo ba Jux ariko Satubi ntiyoca akora nka Big Fizzo urabizi ari hasi nta mahera afise kandi Satubi ari no mu bantu idogana na Big Fizzo arimo yuko ari mu bantu batumye badatera imbere niba muteje imbere niba zatera imbere gute ngo ari mu bantu ngo bamucinyije cyane ya egara ntibagucinya baho nibikoga bya bigusubiza mani mutima itavyigeze ko nkayikunze yavuze ati bro jewe nanje nk'umukomeje mutima bro mugani kigasore karantaye hasi ati kigasore kaciye karekura bisanga mani ishiranzirana hasi ndagwara umutima mugani yaravuze ati nta mutima mubi ni kubera kamukomye yaranavuze ati nasabe biro niyeme ati nanje nk'umusani bikuzanye maranzinya ku mahiti yiwe ariko ni mu gihano mu Burundi atamuririmbyi yigeraza avuga ati jewe naka aransumva niyo ngwara bagwaye bro hanze barabivuga gusa be nice arohagira post avuga ati niwa nkuru kwavu aremera ko gwiruka uyu mukari noje moni ya frere mwubahe arandenze iyo post yarayikoze aho ni kuri kote y'abagore bo bongira bo biremewe ariko kuba kuri kote y'abagabo canke abahungu kirazira niko kutamenya iyo baje nuzo gumumbano n'urupeti rusoye umuziki no munsi ruzahubwira ko ari rwa mbere ndiko kunzi rero narubajije ati umurimbye ukura ko inspiration hano mu Burundi ntirupfa rukubwira ati nta numwe bose ndabarenze niko gwara mu mutwe umupeza wasoye ingoma ya mbere hama akiza bwanuke ngo nta musani n'umwandenze ngo kuri rap uzi ko Fabio yicaye bifesi ari ngaho ba Monago bari ngaho ba GQ bari ngaho bande benshi bro ba Danoze bari ngaho ucuza usare ngo nta n'umwandenze bro Satubi twigira ku nkuru imaze iminsi ica ku mbuga ngurukana bumenyi y'umukobwa agwaye cane wewe wivuze ko nta commentaire woyivuga bro jewe burya mane iyo naragikunze ukuntu bagikoze bagishije ku ba content creator bagishira ku bantu n'umu content creator araza kureba no video azi ko ataragishira ko vraiment ariko aradekona ajya amafaranga intera jya muko akeneye si wewe nk'umujournaliste si ngombwa ngo uyariha amafaranga urihe bitanu nka Sarobi ndaza ga Sarobi yarishe nka bitanu dramatika kaya dramatiko ndaziko kashe nk'imiliyoni nka 2 kaya kadekora antero medomiri no kwatiyemera nga Sarobi nakandazi naho nyatereye kwe ngo yatereye nk'amajana nka 2 200 bro mugani kana kubwire Bedro mugani kya kintu bakoze nico nuwana video uzoye partage mugani jeno mwana woga nahoja kwa kamiliyoni bro ujya mukobwa akina amafaranga menshi kana amafaranga akeneye
si umuntu asanzwe yari dufite ba nyakubahwa banye n'icubahiro vraiment abakuru b'igihugu abaminisitiri batandukanye ababosi benga mu gihugu ni benshi bro bashobora kumufasha nawe arakeneye kubaho hari ibintu byinshi Imana yateguye uko ashaka gukora muri kazoza bikazogira akamaro kuri twese nta wamenya amara umuntu burya umuntu ikintu kinini vraiment bamusapotinge bro abafite imita ya musapotinge barabe ko yokira amafaranga makeya cyane kuba boss benga mu gihugu kuba afise amapouvoir abafise uburyo ushobora gutuma yokira ni benshi ngaha mu gihugu bamufashe nta kindi bro dusimu kurangiza iganiro cacu ntitwogena tutaciye kwa Bface on the floor aho yavuze ati jewe barambarira ati uri umuririmbyi mukuru avuga ati yego ndi umuririmbyi mukuru ati ufise album zingahe nyene zingahe kumigwa ubwana bugatahofu ku muntu none nawe nigikenewe na deze album nabanyagomba so nirukato gwitwa ngo Kimbari zinazo n'izina ryago ntumbaze ndisire kazo hari urukato umugani yakubaha Bface umuntu yigira rap yuda rap business rap command vraiment de album bro nta muzatagira album man izo iri kwiteswa tamugani warahisohoye ba Bface basarbera zifise amarayika abiri mugane barakuza album bro nk'abaririmbyi ni buke bro ntiwitinye turabize ama dépenses ni menshi ngaha vuga ko rero Bface ari akiri mu baririmbyi bakiri hasi kubera ko nawe yaravyivugiye yuko ati je n'ubwanwa bwacaye ufuka umuntu ndibura atari ubwo nyine bukiri hasi n'abaririmbyi bandi bakiri bato mu byumvireho ibyo bintu byo kwisoresha utuziki tumwe udukorabo iki udafise album haraho uzogera naho bikagucanga uzoguma uri umuririmbyi ari lokal nojago maje hanze ajana dramatic arafise ipi bazomaza we noji nawe nafise iki fise money ya frere toka duha umuziki ukwiye bro ndamufasa ndamuha mugani ndabizi message zo kumushikira bro bisaba album nawe album imwe canke zibiri ishaka kubitezwa atamugani warayisohoye we mugo warayisohoye Pedro ndagushimire kana wampaye bro areka ndabashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana ndabifuriza kugira umunsi mwiza utakora subscribe uyikore commentaire n'umwanya twabasigiye kugira mu shire mu byumviro byanyu naho ubutaha ciao